Iyi ni radio BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Mwiriwe hoteza amatwi BBC Gahuza miryango aho uri hose ku isi, hikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho, kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Ingingo z'inyenzi amakuru tubona mu kanya k'uyu wa gatatu tariki ya 22 z'ukwezi kwa 9. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje iseswa rya komisiyo zo kurwanya jenoside n'iy'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'ikigega cyakiriweho gufasha abacitse ku icumu rya jenoside batishoboye FARG cyari kimaze imyaka igera kuri 14 gishinzwe. Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yo iravuga ko yataye muri yombi umuntu ubwene gihugu bwa Jordania kubera gukekwaho amasano n'umutwe wa Kiyisilamu mu burasirazuba bw'igihugu. Francine Niyonsaba, umunonotsi w'imikino ngororangingo yo mu kwiruka, yakiriwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nk'intwari. Umva impamvu. No mugisha ku Burundi kuba mvuye mu mahanga nari maze imisi guhiganwa mu bihugu bitandukanye, aho nahereye mu gihugu cya Amerika hatsinda metero 3,200 birengako. Mu kiganiro cy'abagore kuri uyu wa gatatu turaganira n'abakenyezi bo mu nkambi ya Kakuma ku mibereho yabo. Akazi nkora nako kumesura, cyewe mesurira abamama basomali ku munsi barashobora kumpa ijana y'amashiringi. Urumva biravana kubera basomali nabo haraho usanga afise amahera n'udasanga adafise amahera. Ibi biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ibi byose ariko ni nyuma yuko Florentine Kwizera abanza kubagezaho andi makuru ingenzi avugwa ku isi, arabagezaho ari mu rugo. Florentine. Urakoze Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azoha incanco miliyoni 500 ibihugu bizikeneye mu ijambo yashikirije mu nama y'abategetsi b'isi yabaye hifatishijwe itumatumanako. Bwana Biden yavuze yuko ubutegetsi bwa Washington bwakwije umuriyaridi w'ingero z'incanco za coronavirus bumaze kwemerera amakungu. Avuga yuko ico kiza arakaga kadashobora gutorega umuti hakoreshejwe ingingo zituzuye. Yatangaje n'imigambi yo gukorana n'ubumwe bwa Buraya. Avuga yuko incanco zitangwa zidakwiye kugira ibindi bibanza gusabwa by'imperekeza bifatiye kuri zo. Ubushinwa nabwo nyene bwemeye yuko buzotanga incanco miliyoni 100 ku bihugu bikenye muri uyu mwaka. Ibice 3% by'abanyafrika nibo gusa bamaze gucandagwa coronavirus. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati wa Ukraine yashimiye umushoferi yaratwaye umwe mu bafasha b'umukuru w'igihugu Volodymyr Zelensky ko yarokoye ubuzima bwiwe igihe yahakwa kwicwa arashwe. Uwo mushikiranganje avuga yuko umushoferi yagumye atwara imodokari yariko imijagirwa amasasu aturutse mu gashamba hafi y'urugo rw'uwo mufasha wa perezida. Waratumberewe Serhiy Sharif yavuze yuko intumbero y'ico gitero kwari gutera ubwoba Perezida Zelensky. Igipolisi kivuga yuko kidashira amakenga uruhara rw'abashaka guhungabanya umutekano wa Ukraine. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze yuko amajambo ariko aravuga ku ruhara rw'Uburusiya atagira ishingiro. Ni ibintu bibabaje kuko muri iki gihe muri Ukraine uko vyogenda kose nta munyepolitike n'umwe w'ubu kandi ntibituguye neza ashobora kuvuga ko atasano afitaniye n'Uburusiya, kandi nta na hamwe bihuriye n'uko ibintu bimeze mu vy'ukuri, ahubwo ni ikimenyetso cyo kurengerwa n'ibishobisho gukabije. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imenyesha yuko yataye muri yompi umuntu afise ubwene gihugu bwa Jordania kubera akekwa ko imigenderanire n'umugwi wiyitirira idini rya Islam mu buseruko bw'ico gihugu.
ibi bibaye mu gihe hari hasanzwe impungenge y'uko umugwi AS wakomeje kugerageza kunga imigenderanire na ADF, umugwi witwaje ibigwanisho ukomoka mu gihugu kibanyi ca Uganda. ADF wagirizwa kugaba ibitero byikurikiranya ku banyagihugu basanzwe. Ikinyamakuru Reuters kimenyesha yuko cabonye inzandiko zerekana yuko uwo muntu yafashwe yarashinzwe igikorwa co kugendesha za drone za ADF kandi akaba aturuka muri Arabie Saoudite. Yimwumva ni BBC Gahuza miryango. Aho muri Republika ya Demokrasi ya Kongo nyene, umukuru w'umugwi witwaje ibigwanisho mu seruko bw'igihugu yahawe igihano cyo gupfungwa ubuzima bwose kubera ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byo gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu. Chance Mihonya yatorotse igisirikare ashinga umugwi witwaje ibigwanisho muri 2017 mu ishamba rikingiwe rya Kauzibiega. Yafashwe mu mwaka uheze. Sentare ya gisirikare yagiye gusasa hafi y'umuji wa Bukavu yamuhamije icaha cyo gufata mpiri no kuboreza gufa abantu bo mu bigwati byinshi byo ku ruhande rw'iyo parke. Yagiriwe kandi n'icaha cyo gushira mu migwi yitwaje ibigwanisho abana badakwije imyaka ndetse no kwimba ubutare muri iryo shamba rikingiye. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu amenyesha yuko imigwi yitwaje ibigwanisho iharugwa mu majana iri mu buseruko bwa Kongo, aho ishirahamwe mpuzamakongoni rivuga yuko abanyagihugu bagera ku miliyoni bataye ingo zabo. Donald Trump yareze ikinyamakuru The New York Times n'umwishwa wiwe asaba miliyoni amajana z'amadolari kubera inkuru yanditswe ku butunzi bwiwe ifatiye ku makuru yo mu ibanga yerekeye amakori yatanga. Baregwa kuba baragiye inama yo kuronka inzandiko zitari zikwiye kwandagazwa mu ntumbero yo kwihora ku giti c'umuntu ubwiwe. Inkuru ya Will Renaldo mwishikirizwa na Ivete Kabatisi. Iperereza ry'ikinyamakuru New York Times cyatsindiye igihembo cya Pulitzer kubera iyo nkuru ryanyemoje ibyo Donald Trump avuga ko yagwije itunga ku giti cye, kikavuga ko ahubwo yahawe amafaranga menshi na se umubyara binyuze mu buriganya bwo gukwepa imisoro. Umwaka ushize mwishwa w'uwahoze ayobora Amerika Mary Trump yahishuye ko ari we yagize uruhare runini mu gutanga amakuru ku misoro kandi ko yifuzaga kugusha Trump. Urubanza rwemeza ko yarenze ku mategeko y'ibanga ubwo ikinyamakuru cyamushakishaga cyane. Mu gusubiza, umwe mu banyamakuru ba New York Times yanditse ubutumwa ku rubuga rwa Twitter ati, ndatekereza ko ibyo babyita itangazamakuru. Mary Trump yise nyirarume batavuga rumwe uwahombye, atangaza ko ntacyo asigaje. Ishyirahamwe rya Bwana Trump rirakorwaho iperereza i New York ku byaha bijyanye n'ubukungu, ariko ryo rirabihakana. Niwe mukuru w'igihugu wa mbere kuva mu myaka ishize utaragaragaje amakuru ku misoro igihe ajya ku butegetsi. Ndangirize mu Faransa, aho Carlos de Jacal, umugabo yiyita uwuharanira amahinduka asanzwe ari mu mvuto, yongeye kurenguka muri sentare aburanira kuraba yuko hari na kimwe mu bihano bitatu yahawe byo gufungwa ubuzima bwiwe bwose cogabanywa. Uyu mugabo w'imyaka 71 azwi ku madina nyakuri ya Erich Ramirez Sanchez yafunzwe kuva mu 1994 kubera ibitero yamazemo imyaka 40, akenshi yakora ku gushigikira ukubaho kw'abanyapalestina. Ibihano vyiwe birimo umunyororo w'ubuzima bwose yahawe inshuro kabiri kubera gutera za grenade mu maduka y'imiti mu muji wa Paris mu myaka y'1970. Grenade zahitanye abantu babiri, ariko sentare yo hejuru isubiramo imanza mu Faransa yashinze yuko urubanza rusubirwamo kuko atari ngo akwiye guhabwa igihano kimwe inshuro zibiri zose. Prudent. Urakoze Florentine kwizera akora amakuru ya BBC.
Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Rwanda aho guverinoma imaze gutangaza iseswa rya komisiyo yo kurwanya jenoside n'iy'ubumwe n'ubwiyunge. Leta kandi yanaseshe ikigega cyashyiriweho gufasha abacitse ku icumu rya jenoside batishoboye FARG cyari kimaze imyaka 14 gishinzwe. Iseswa ry'izi nzego za leta ryatangajwe n'inama y'abaminisitiri yarayiteranye ejo hashize, ariko nta cyavuzwe ku bikorwa byari mu nshingano z'izi nzego. Inama y'abaminisitiri kandi yanafashe ibyemezo byo mu rwego rw'ubuzima birimo kwemerera utubari kongera gukora nyuma y'amezi 18 tumaze dufunzwe kubera icyorezo cya coronavirus mu gihugu. Navuganye na mugenzi wanjye Jean-Claude Mwambutse umunyamakuru wacu i Kigali, ntangira mubaza niba hari impamvu zatangajwe zatumye ibi byemezo byose bifatakwa cyane cyane ku iseswa ry'izi komisiyo. Icyakozwe ni ugutangaza ko izi nzego zigomba kuvaho, ariko nta mpamvu n'imwe yigeze itangazwa. Gusa hari hashize iminsi hawihizwa ko izi nzego zizavaho ndetse ko zishobora no kujya muri minisiteri nshya y'ubumwe n'ubwiyunge yashinzwe, ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe kiravugwa mu rwego rw'ababishinzwe. None ko komisiyo cyangwa se inzego zavuyeho zari zifite inshingano zikomeye cyane, hari icyavuzwe kigiye gukorwa ku bijyanye n'inshingano zazo uko zizagenda? Dufashe nka FARG cyari ikigega cyari gishinzwe kwita ku bacitse ku icumu batishoboye, ubu kuba kivuyeho ntituzi ngo bizagenda gute, ndetse n'iyi komisiyo yo kurwanya jenoside nayo yari ifite ijambo rikomeye ku bijyanye no kwibuka ndetse no kubika amateka ya jenoside, nayo nta cyavuzwe. Gusa hari hashize iminsi hari ibihuha by'uko iyi komisiyo zishobora kuvaho ndetse ko zishobora kwinjizwa n'iriya minisiteri nshya iherutse kuremwa. Abari basanzwe bafashwa n'ikigega cyari kigenewe gufasha abacitse ku icumu batishoboye nka FARG, hari icyo bari batangaza kuri iki cyemezo? Kugeza ubu ngubu nta kintu kiravugwa ku mugaragaro, ariko rero nanone ku mbuga nkoranyambaga hari abagaragaza ko batunguwe no kumva ko kiriya kigega cyaba kivuyeho. Hari abavuze ko rwose bacitse intege, ariko nta handi hantu, nta rundi rubuga rwari rwabaho abantu bavugiyeho ngo babe bashima cyangwa ngo banenge iki cyemezo cyafashwe. Mwambutse uretse gusesa izi nzego, inama y'abaminisitiri kandi yarayifashe n'ibindi byemezo ku rwego rw'ubuzima nko koroshya ingamba za COVID-19 zigamije kuyirwanya. Hari ndetse n'izatunguranye cyane nko gufungura utubari twari tumaze hafi imyaka 2 tudakora. Ubu ngubu umuntu uri i Kigali cyangwa se uri ahandi mu Rwanda ashaka gufata agatama ashobora kujya mu kabari ubu ngubu? Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu asa n'uwakuriye abantu inzira ku murima ko nubwo icyemezo cyafashwe hari izindi nyinshi zigomba kubanza kubahirizwa mbere y'uko umuntu yemererwa kongera kwinjira mu kabari. Uyu ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney. Uburyo bwo kwirinda, uburyo bwo gukaraba intoki bwateganyijwe, uburyo bwo guhana intera ku buryo abantu bakicayemo haba hari umwuka uhagije, kaba kubarije ibihe bisaba kugira ngo gatangire kandi kazakorwe ku buryo budakwirakwiza COVID-19. Nitumara rero kureba ibyo byose bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19, turakora itsinda rishinzwe kugenzura uko two tubari duteye. None nibamara kugenzura ngo bazajya bafungura uko bujuje ibyo bisabwa. Mwambutse ngira ngo umuntu yavuga ko kugira ngo hafatwe icyemezo cyo gufungura utubari ndetse n'amasaha y'ingenda kongerwa bivuze ko ari icyo inzego z'ubuzima zizeye. Icyo kigeze gitangazwa? Nibyo koko inzego zishinzwe ubuzima zivuga ko hari ukuntu abantu bamaze gukingirwa ari benshi cyane cyane mu mujyi wa Kigali, ariko n'ingingo zikomeje kwiyongera, ndetse rero bakaba banavuga ko n'ubwandu bugenda bugabanuka ndetse n'abarwayi bari kwa muganga nabo bakaba bagenda baba bake. Umubare w'abantu bamaze gukingirwa mu gihugu waba uzwi? Nibyo, imibare y'abakingiwe irazwi kuko yanatangajwe na minisitiri w'ubuzima uyu munsi. Yavuze ko mu rwego rw'igihugu igihugu cyishimira ko kimaze gukingira 10% by'abaturage bose, naho rero mu mujyi wa Kigali ho abo kuva ku myaka 18 gusubiza hejuru bamaze kubona ingingo zombi, bakaba bageze kuri 70%. Urakoze Jean-Claude Mwambutse. Tujye muri Afghanistan. Loni iravuga ko izatanga inkunga ya miliyoni 45 z'amadolari mu kigega cy'ubutabazi bwihutirwa kuri Afghanistan. Bizakorwa hizerwa ko urwego rw'ubuzima
zitikira. Loni yavuze ko kurenga ku ubu bushishozi bwo kurebeka ko urwego rw'ubuzima rusenyuka byaba ari akaga gakomeye. Bikozwe rero mu gihe cy'impungenge zikomeye cyane zo kwiyongera ko kugaragara ko ibitaro ndetse n'amavuriro muri Afghanistan biri kugurwa no guhendwa no kugura imiti cyangwa se kunanirwa guhemba abakozi cyangwa se kugura lisansi ikoreshwa mu bikorwa byabyo. Inkuru ya Jill McGivering muri yumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Iyo mfashanyo y'ubutabazi bw'amafaranga ije nyuma y'iminsi 2 gusa umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima akoreye urugendo i Kabul mu biganiro ku bijyanye n'ikibazo gihari. Icyemezo cyo mu kwezi gushize cya banki y'isi ndetse n'abandi baterankunga cyo guhagarika imfashanyo kubera abatalibani bigaruriye igihugu cyateje ikibazo gikomeye muri Afghanistan isanzwe inyeganyega kandi yarenzwe n'ingorane. Hari impungenge z'uburyo hazakurikiranwa ikoreshwa ry'izo miliyoni z'amadolari. Umuryango w'abibumbye ONU uvuga ko azanyuzwa mu bakozi bayo b'ubuzima aho kunyuzwa muri guverinoma. Si igisubizo kirambye ariko bishobora kuzafasha urwego rw'ubuzima gukora kugeza mu mpera z'uyu mwaka. Guverinoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ko yataye muri yombi umuntu w'ubwenegihugu bwa Jordania kubera gukekwaho amasano n'umutwe wa Kisilamu mu burasirazuba bw'igihugu. Hari impungenge ko umutwe wa Islamic State umaze igihe ugerageza gukomeza umubano wawo n'inyeshyamba za Allied Democratic Forces, undi mutwe wa Kisilamu w'amamuko yo muri Uganda. Inkuru ya Will Ross muri yumva mu ijwi rya Jacques Nitegeka. Umuvugizi wa leta ya Kongo yavuze ko umunya Yorodania yatawe muri yombi kandi ko ari mu guhatwa ibibazo mu murwa mukuru Kinshasa. Ibiro ntaramakuru Reuters byabonye inyandiko zivuga ko ukekwa yaravuye muri Arabia Saudite kandi ko yarashinzwe utudege dutoya twa drone tw'umutwe wa ADF mu burasirazuba bwa Kongo. Abahoze hari abarwanyi muri uyu mutwe bavuga ko ukoresha utudege mu bikorwa by'ubutasi. Hashize imyaka 2 ubuyobozi bw'umutwe wa ADF bwiyemeje gukorana n'umutwe wita leta ya Kisilamu IS umagamba ahinnye. N'ubwo bwose bitazwi ukuntu bashobora kuba bakorana bya hafi, abatetsi ba Kongo bazashishikazwa cyane no kumenya niba umugabo bataye muri yombi yari yoherejwe n'umutwe wa IS kugira ngo ahe ubufasha bwo mu rwego rwa tekinike izi nyeshyamba zo mu mutwe wa ADF. Inkuru ya Will Ross mu ijwi rya Jacques Nitegeka tugejeje ku isaa 1:14 mu Rwanda no mu Burundi. Hano i Londres ni saa 11:46. Iyi ni BBC Gahuza miryango urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri bbcgahuza.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mushobora no kutwumva ku mirongo migufi ya shortwave. Ndi Prudence Nyumva mu kanya turagaruka ku makuru yo mu karere. BBC Gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Francine Niyonsaba murundi kazi w'imikino ngororangingo yo kwiruka yakiriwe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye nk'intwari. Ni nyuma rero yuko maze kuva mu mahanga mu baje kumwakira barimo ndetse n'abatowe mu ntara ya Ruyigi asanzwe avukamo. Ni nyuma yo kugaruka mu gihugu amaze kwesa umuhigo muri metero 2,000 mu marushanwa yabereye i Zagreb muri Croatia ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize. Igihe yaganiraga n'abanyamakuru ku kibuga cy'indege, Niyonsaba yavuze ko anezerejwe cyane n'urukundo yeretswe n'abarundi bari mu gihugu ndetse no hanze yacyo nyuma yo guhesha ishema Uburundi. Mutega amatwi. N'umugisha ku Burundi kuba mvuye mu mahanga nari maze iminsi guhiganwa mu bihugu bitandukanye, aho nahereye mu gihugu cya Amerika nkabituramo neza nkahatsinda metero 3,200 birengako, nkavaho nkagenda mu gihugu cy'Ubufaransa aho ntakoze 3,000 nkongera nkahatsinda kandi nkongera nkagira n'umwanya mwiza cyane gira 5 mu myanya nyaruka ku isi. Nkavaho nkajya mu gihugu cy'Ubirigi nkatsinda ibirometero 5, naho nyene nkakorera umwanya mwiza kandi ukaba ari umwanya mwiza w'uno mwaka. Urumva n'ibintu bitangaje. Sinagarukiye ngaho, naragiye mu gihugu cy'Ubusuwise aho hose nagiye ndaca nongera ntsinda karukondera amanota ashobora kunshikana muri finale kugira ngo mpiganirwe iki gikombe mubona. Natsinze ku 5,000 akaba ari kombe tashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi. N'umugisha ku muryango, n'umugisha ku gihugu ciwanje.
hanyuma sinahagarukiye ngaho naciye ngenda mu gihugu ca Croatia aho novuga yuko nakoze ibintu biboneka gake aho nashoboye kugira umwanya wa mbere umurundikazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku bihumbi 2 aho nashoboye kugira umwanya ungana n'iminota 5 n'amasegonda 21 n'ijana 56. Ibyo ntibyari bwo biho nka ku isi niho ko mondial itashe ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa Uburundi. Ndageho cyane n'umugisha kubona nakibona abantu batandukanye ko intsinzi yiwanje nayibonye mwo ibintu byinshi. Narabonye abarundi batwenga bose, yaba bari ngaha mu Burundi abari mu mahanga bose baragiye mu intsinzi yanje, ibyo bikantera intege. Francine Niyonsaba araryohewe cyane gose, natwe rero turagukeje hano kuri BBC Gahuza Miryango. Francine rero ukomeze kwijimira iyo ntsinzi yawe. Tugumaho mu Burundi ariko ku kindi kibazo cy'ubukungu. Ubukungu bw'iki gihugu busanzwe bubarirwa mu bihugu bikennye cyane ku isi. Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe agaragaza ko inzego nyinshi z'ubuzima bw'igihugu zamunzwe na ruswa cyangwa igiturire mu Kirundi. Izo nzego zirimo n'iz'ubukungu. Urugero rwa vuba Bwana Ndayishimiye aherutse kuvugaho n'urwuko nta uzirengero ry'amafaranga yatanzwe mu kubaka ingomero ebyiri z'amashanyarazi no kuvomera imirima mu kibaya cya Cimbo. Hari n'ikigo cy'igihugu cyo gutumanaho Onatel nayo ngo igeze aho umwanzi ashaka. Kompanyi zo hanze zicukura amabuye y'agaciro nazo zanenzwe gusahura igihugu, bityo nazo zirahagarikwa. None ubukungu muri rusange mu Burundi bwaba bwifashwe gute? Ni izihe ngaruka ruswa igira ku izamuka ryabwo? Nabibajije Faustin Ndikumana, akaba ari umukuru w'ikigo Parsem kiyemeje kukangurira abarundi guhindura ingendo no kujyana n'ibihe mu bibazo bireba igihugu cyabo. Ubukungu bw'u Burundi ntitwavuga ko bwifashe neza kuko ubwa mbere hoho iduga ry'ibiciro riragaragara ku bintu byinshi bya nkenerwa bya bibiribwa. Amashyirahamwe akora ibintu ntakora ibintu bikwiye bishobora gukwira abarundi, usanga biguma bibuze ku masoko. Amadolari ugasanga ku masoko arabuze, abantu bashaka kwinjiza ibintu bikabagora. Hanyuma rero muri rusange leta nayo ntiraronka uburyo bukwiye bwo kugira ico bita relance économique, hamwe uvuga ati rekiragwiza bikorwa remezo vya leta by'amabarabara, ingomero, ibintu bituma nyine igihugu gishobora kuzamuka. Urumva rero tuguma amahera kenye ngo tusanga imigambi ntayihare myinshi, hanyuma tusanga rero n'igisata c'abikorera utwabo kubera ivyo by'ibiturire ntigiheze bugitera imbere neza, kuko tusanga cononegwa n'abantu bo muri leta, usanga nabo bashaka kuguma bigira abagwizatunga, bigatuma rero izamuka ry'ubutunzi muri rusange cari subira hasi, kuko n'amashirahamwe ya leta za Onatel n'izindi za Otrako n'izindi usanga zitifashe neza kubera itunganywa ryayo ribi. Ivyo rero by'ibiturire bigiyemwo urumva bica bituma tangingo nyinshi zishobora gufatwa ngo zizamuke, canke niyo ziriko zirafata ugasanga abantu baguma babikora mu nyungu zabo, hagaca habura rero ingene igihugu cozamuka. None ibyo ngibyo byose kuba bitagenda neza, kuba ubukungu buri inyuma, byose byakwitirirwa igiturire cyangwa ruswa, cyangwa no muri rusange ubwaho mu gihugu mu Burundi leta nta mafaranga ifite? Igiturire n'intwaro itabereye bica bibruka byose muri rusange. Turabona namwe by'ubutari by'amakontra byarahagaze, ko wabisanze amakontra batazimwe neza, atanyungu z'Uburundi bwahakura. Urumva iyo hagiye n'ivyo bintu byose bica bisa n'ibihagaze. None mu kanya wari uvuze Onatel, kimwe mu bigo nyine bikora bijyanye n'itumanaho bya telefone, ni kimwe mu bigo bavuga ko bikora nabi, birimo imikorere itameze neza. None kandi si cyo cyonyine, n'ibigo byinshi bya leta akenshi bisa nkaho ngira ngo ntabwo umuntu yaba akabije avuze ko bikora mu gihombo aho gukorera mu nyungu. Hakwiye gukorwa iki, byagenda gute kugira ngo bizanzamuke bityo n'ubukungu bw'igihugu bukomeze gutera imbere? Kira byose risi umushikiranga azarariraba, azaravuga ingene gifashe muri conseil des ministres. Haro conseil d'administration ico bita urwego nshingwantwaro ni leta irushiraho, rurongora ishyirahamwe. Directeur general w'ishyirahamwe ni leta imushiraho. Bajya mu buyobozi tekinike by'ubuhinga, abayobozi mu by'ubudandaji commercial, by'ubucuruzi, abayobozi mu by'amafaranga bya finance, abo bose ni leta ibashiraho.
iyo bigenze nabi ntumva ko n'abantu bo muri leta biba byananiriye hakorwa iki rero gutuza ba kaboko bimwe bigaragara hanyuma leta igafata imigambi yo kurondera uburyo n'imigambi yanditse muri ibi bitabo vya plan national de development ko mugabo navyo nyene ntibija mu ngiro kubera ataburyo leta ishyizeho rero politiki y'ukino buryo buboneka no kurondera amakuru ngene yashobora gusahiriza na cyane cyane abagwizatunga bigenga no gushikiriza ntaco bikorera utwabo rero n'abanyepolitiki bataza barakivogera. Faustin Ndikumana buno naho n'umwanya w'ikiganiro cy'abagore na Siriake Muhawe nayo. Ndabahaye mwiriwe nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro c'abakenyezi cyo kuri uyu mugoroba. Uyu munsi tukaba tuganira n'abapfasoni bo mu ikambi ya Kakuma iri mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya, ahasi ndari impunzi zirenga ibihumbi 100 harimo abarundi n'abanyarwanda. Nibanze ahanini ku bapfasoni ba Naho nikora batashatse ko amazina yabo amenyekana. Uwo twatanguye kuganira n'umupfasoni w'abana batatu yahunze mu 1995 akiri inkumi ubu akaba yibana. Namusanze ari karamesa. Akazi nkora nako kumesura ndaruha cyane. Umesurira bande? Jewe mesurira abamama basomali. Iyo ugiye kumesurira abo basomali baheza bakaguhemba amahera ngahe? Kuko umunsi barashobora kumpa ijana y'amashiringi, urumva biravana kubera abasomali nabo haraho usanga afise amahera n'udasanga adafise amahera. Muga kubera babo baweza cugaburira abana uragakora kandi vraiment sijewe jenyene abantu bose batagira abagabo barakora ku kazi. None ko mu yani makambo usanga hariho nk'amashira hamwe afasha abapfasoni babayeho nko kwawe ngaha bimeze gute? Kabisa je nyishika ngaha cyogiye mfise ndawo umwana baramfashije baranzaniye impuzu z'umwana mugabo nawe urumva baragira igihe bakaruha kubera nk'iyo myaka amaze ngaha mu ikambi nta muntu yo kwama gufasha misi yose kubera si we wenyine yo bafasha nka UN iraduha amavuta nk'ubu umuntu umwe arafata ibiro 8 by'asurugo baraduha amasaka nkaya tuyasakaze nko mu kuva mu kwa mbere niyo dufasha. None ayo masaka murayateka canke murayasyesha mukarya ubugari? Turashobora kuyasesha wabuze amahera yo gusesha ukayateka. Ibi biraheza kuyabakuye ntibidukwira nico gituma tugenda kurondera. Nk'abandi bapfasoni basanzwe bayeho mu buzima nk'ubwo bwawe bantaho nikora n'abapfakazi bo babayeho gute? Hariho benshi bakora akazi ku maraya kubera babeho bakirigwa iyo bakakira ku mugoro batana kimwe bafise. Turi muri Kakuma ya 3 zone ya 3 ku isoko y'abapfasoni aho badandariza ibirayi ibitoke tugo tumwe n'umupfasoni umwe niwe dushaka kuganira ku byerekeye ubuzima bw'abapfasoni n'ivyo bashobora gukora ngaha kugira ngo bashobore kubaho batunga imiryango baba abapfakazi canke abandi bapfasoni batagira ico bifashije mupfaso aha abo udandaza iki? Ndandaza ibitoki n'ibirayi. Ndabona ibirayi hajya none nkahajya ugurisha gute igitoki murisha gute? Ibitoki nigurisha 10 ibirayi 100 kurondera nyene. Ubuzima bw'abapfasoni bantaho nikora ngaha bumeze gute? Ubuzima bwabo ntabwo bumeze neza kubera ko benshi usanga n'umutahe kuronka ari ikibazo bakajya mu buraya kugira baronke umutahe kubera ko nta kintu kimwe babafasha hano muri make nta kintu na kimwe gifashwa hano mu bamama. Ariko hariho no mu yandi makambi hariho amashira hamwe usanga afasha abapfasoni batishoboye kugira ngo bashobore kwiteza imbere aha byifashe gute? None muri ko gushaka kwiteza imbere muraheza mugakora iki uretse ukudandaza? Wokora iki nyene uricaranye nukajya reshe nukajya ayo masaka nyene niyo adesi ogi wokora iki? Muraheza mugacamo baho gute? Ubuzima bugoye nyene ukiyeranja nyene ukaba mu bwo buzima reba nk'ahantu kuntu hameze nta fashanyo nta kutwubakira nta kugira gute. Nk'umupfasoni mu bisanzwe ngaha mu ikambi ya Kakuma ubona abayeho gute? Ewe abayeho nabi udafise n'umuntu ugufasha ku ruhande ni kibazo nkatwe tudafise abagabo usanga ari ikibazo kweri. Ingorane nkamwe mudafise abagabo rero ni nkizihe mu ni nyinshi cyane umutekano nta mutekano dufise kubera abantu barara bagendagenda ku mazu babomora nta mutekano dufise baza kwiba nta bagabo baza kubashakaho. Abagabo iyo wiyandaritse baraza no mu muhanda murahura baraza wiyandaritse nyine baraza ariko nyine utiyandaritse urukomeza ubuzima. Bigenda gute kugira ngo mushobore kubeshaho imiryango?
emwe ni ikibazo no gutegereza nyine amaboko ya UN ubundi ukajya gufurira abantu ukaguhereza iryo jana magana abiri. Abafasoni bo mwikambe bantaho nikora usanga ataco birengeje bakunda kugira izihe ngorane ngaha mwikambe. Ingorane bakunda guhura nazo ingorane z'ubuzima kandi z'ubukene ntibaronka ibyo kurya bikwiye ko indya za resheni duteka ntizidushikana. Umukenyezi yibana afite abana yireranya abana adafite akazi usanga indya zimwiranye kare akabura uburyo bwo kugura izindi ndya zimushikana cyangwa kugurira abana impuzu mu mashure n'ubuzima burabacanga muri byinshi. Muri hamwe mu makambi usanga hariho nk'imigambi ibagenewe kugira babafashe n'abashure kugira ibibateza imbere ari utushira hamwe utwo kujisha inkoko ari utundushira. Arakoze Sirake muhabona yo icyo kiganiro cye nicyo kirangije amakuru yacu mwari kumwe na Prudence Ngyumva twafashwe na Michael Ligard kugira ngo amajwi bageraho ameze neza komeza guhitamo gukurikira bibisigazo bajya kuri bisigazo.com wakoze urararya.